Imfashanyo irenga gato imiliyoni 11 z'amafaranga y'amarundi niyo yaronkejwe imiryango 100 iba mu ikambi y'abateshejwe izabo n'imyuzurira y'amazi aturutse ku ruzi Rusizi ku mutumba wa Kinyinya uri muri zone Gatumba. Izo mfashanyo zikaba zatanzwe n'ishira hamwe ry'urunani rw'abakenyezi b'abarundi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere rifashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'Ubudagi mu Burundi. Umwe mu baronkejwe izo mfashanyo arashimira cyane iryo shira hamwe akanabasaba ko batogarukiriza ngaho. Sinzi ngiye no vuga umunezero tumva dufise ingene ungana. Je kubanye ndaryohewe cyane kuko igihe twabura n'umuzure w'amazi waraduteye ibintu byinshi cyane. Akarengeti mu duhaye abanaza kwifuka imbere ingani nyinshi cyane. Twabura tufuka abana irihema naryo tumatuje gushira hejuru twari twarubasa akazu twari twabuzaga amadushirako n'imvura yose yari kwiragwa yose yadukubitira ngaba nakanyagirwa ariko aha turarusiye bacha turashira ko hejuru nukuri umwami Yesu abahezagire turasanga sabuza turoga twari twabuze sabuza turoga sinzi yenu bano shima ejo ni wonge kandi ngene mwikubite kubite muongere mugaruka kandi kuturaba murabona mu dusizi ngene hameze ani ihe mimwe n'uruhande rumwe gusi kwigwa ni kwigwa hose ije uruhande rumwe gusa nukuri ejo mwaro kandi gahema nukuri mudufashe mutuzanire kandi hakwire abana baronka ingere bakwigwa turifuza ko bodukora basiyo digi basi badukore digi tego tworuhuka turarushe imyaka n'imisi tuma twirukanka ana twikorera ubuntu ku mutwe ibintu bitwagwa abana bagira ingorane nkuba abana bafise amagwara ingorane nyinshi ngaha sinzi yano inzara ibiki ni byinshi badufashe badukore basiyo digi tego tworuhuka turarushe kono twakwama muri ibi myaka yose ntabizodushikana ariko badukoreye digi tworuhuka batujanye ari hanu hakurano batamenyereye nizangorane kandi usanga abana badupfiriye ko hariya usabana kuri leta nidukorera iryo digi badufashe amashama badufashe bakora iryo digi. Umuganga w'isuku asaba abo bateshejwe izabo guhangana n'ikiza cya korera kuko naco ngo kigeramiye ako karere. Bahunze urupfu rushobora kwaduka ku myuzurira mugabo Satani nayo yaciye ibyikikamo aha mwahungiye muhasanga urundi rupfu ruzamwe n'indwara yande yakorera. Iyo ndwara rero mumenye neza ko ari indwara yamaze gutwinjirana ngaha kandi iyo ndwara murazi ko ari indwara yikiza ni indwara yica ni indwara yandukira n'ingoga ariko tubamenyeshe ko ikintu mukwiriye kumenya ari uko iyo ndwara iterwa n'isuku rike. Isuku rike na cyane cyane riva ku mwanda mukuru. Iyo ndwara rero umaze kuyandura ibimenyetso nyamukuru n'ugucibwamwo no kudahwa kandi ibyo rero mu mwanya mutoya umuntu arashobora gusezera isi kuko mwamaze kubyumva ko hariho nabo imaze guhitana sivyo sivyo none ndababaza uwo bayahunze urupfu rw'imyuzurira hanyuma akize ngaha agahitanywa na korera ni abari njema ni sawa oya bace mugani mu Kirundi rero ngo umuntu aratinyiwe mugabo ntateba ngo atinye niyamwinjiranye sivyo. Ico tubasaba nuguhangana n'ico kiza mu guhangana naco nukugira isuku mumenyere gukaraba n'amazi meza n'isabune mukarabe muvuye ku buzu bwa sugumwe mukarabe mugomba gufungura mukarabe muhejeje kuramukanya n'abantu mukarabe muhejeje gutunganya abana bato bato badashobora kwijana mu buzu bwa sugumwe mukarabe igihe cyose mwicuze kwari ibintu bibi mwakoze. Hanyuma ico noherezako nuko habwize umuntu mubona afashwe acibwamwo adahwa turabamenyesheje ko iyi ndwara yakorera turiko tuyivurira muri biriya bitaro bikuru byo kujya kabiri kandi bayivura ku buntu mwumvise. Nihagira umuntu afatwa acibwamwo adahwa ngo abanze guca mu masengesho ngo abanze guca mu bindi bintu by'ibifitirizi ngo abanze kuvuga ngo reka ndindire birahera bya bindi ngo kabuka birahera oyaye mwumvise ko korera yica uwo wese yogira ico kibazo mubonye adahwa cyangwa acibwamwo mutabarize mumunyarukane kwa muganga kugira ngo bamuvure ntava hitanywa n'ico kiza. Cyo kimwe n'umuvoroma asanzwe akurikirana amagara yabo bateshejwe izabo arashimira cyane iryo shira hamwe ko ribaba hafi mu kubaronsa imiti. Nagomba cyashimira iri shira hamwe abahurikiye muri Action Medeo ariyo urunani rw'abakenyezi batwitayeho
mu kuza cyane cyane mu kudufasha ivyerekeye amagara y'abantu, kuko kare mu minsi yahera igihe ishirahamwe UNICEF na MS batari bakibandanije kutubandaniriza ibikorwa byo kuvura bene gihugu bo ngaha, ico gihe twaragize ibibazo hamwe n'umugwayi akwitura ukabura ico umuha kandi ubona ko aremvye cyane. Muri ico gihe bamaze gushika ngaha, imyidogo y'abene gihugu kuvyerekeye kuronswa imiti baronka yarahejeje irahava, kuko baturosa imiti bibereye, niyo bishitse imiti ikaba iduheranye turasubira tukagira iyindi commande mu minsi mikeya imiti ikabidushikiriye. Userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe akaba yabijeje ko iryo shirahamwe rizoza rirabiyumvira ko mu gihe uburyo buzoba bubashoboje. Muri duke rero twaronse muraheza mudushimira uko, ariko tukibaza ko kandi tukizigira ko no mu minsi iri imbere dushobora gusubira kuronka n'ibindi, kugira ngo n'utazoba yashikiriwe uno munsi ashobore kuzoshikirwa umunsi ukurikira.